mbega umugororotsi ninde? Umugororotsi ni umuntu yizeye Yesu Kristo kuba umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, akamwizera akamuha ikibanza muri we, uyonye acaba umugororotsi. Mbega umugororotsi birashobora gushika agatakambira Uhoraho? Ndabaye ikaze mu gihano c'amasengesho kidasanzwe umushikirizwa na mwene so Habimana Jibril. Uno musi Imana yatugiriye ubuntu ngira kandi kuduha umutumire, reka ndamubahe abidondore. Murakoze cyane Mwidata Jibril, umukozi w'Imana, mu kuntumira bikino gikaniro ngaha kuri televiziyo ya Heritage TV. Hama mu ncamake je umukozi w'Imana nitwa Pasteur Moise Marisawa, sanzwe sengera mu ishengero ya 3-in-1 iri mu Kamenge muri Mirango. Ego murakoze cyane. Rero imbere yuko tuvuga icimana se mutima wacu no munsi, ndamanda musabe adushira imbere y'amaboko y'Imana, dusenge twitegurira ibintu byose Imana igiye kudukoresha mu no mwanya. Ego reka dusenge duhimana icubahiro. Data ho mwijoro, turagushimiye kandi kuri no munsi kuba turi ngaha muri no mbonesha kuri Heritage TV. None Data turi ngaha kugira atuganire ijambo ryawe, dusavye mwe wawe yera abe natwe muri kino kibanza, mwe yera ayobore byose, adushoboze muri byose, ubuntu bwawe bube natwe muri kino kibanza. Urakoze Mwami Yesu ko uza kudushoboza mu gikorwa kiza gukoreka hano hantu. Urakoze Data, twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen, amen, amen. Uno musi rero Imana asize mutima wacu ijambo rivuga ngo abagororotsi baratakambye Uhoraho arabumva. Mbega iyo tuko turavuga umugororotsi washatse kuvuga iki? Nico tuza kuvugana no munsi. Mbega birashika umugororotsi agatakamba, birashika umugororotsi akahamagara Imana. Ibyo byose nizo tuza kuvugana. Mbega imbere yuko dutangura kubivugana ko nagoma tubandi dusome muri Zaburi ya 34 umurongo wa 17 havuga ngo abagororotsi baratakambye Uhoraho arabumva, abakiza amagogwa yabo bose. Mbega umugororotsi ninde? Reka ndamuhe umukozi w'Imana no munsi abanze kwanza atubwira icyayi cy'umugororotsi. Hama mbega umugororotsi birashobora gushika agatakambira Uhoraho? Umugororotsi ni umuntu yizeye Yesu Kristo kuba umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, akamwizera akamuha ikibanza muri we, uyonye acaba umugororotsi. Kandi mu gihe aba yizeye by'ukuri agahinduka, akavana n'ivyisi byose, akava muri za ngendo za kera zose zidahimana icubahiro, akagira ubugingo bushasha muri we, uwonye acaba umugororotsi. Niwe yitwa umugororotsi kuko abafise ubuzima bwa Kristo muri we, abafise ubuzima bushasha bwa Kristo muri we. Uwo niwe yitwa umugororotsi. None uwo mugororotsi pastor, rero uwo mugororotsi birashika agatakambira Imana? Egome birashika umugororotsi agatakambira Imana, kuko umuntu mu gihe ari ku isi ahura n'ibintu bitandukanye. Hari igihe ahura n'ibibazo, kandi kenshi umuntu ahuye n'ibibazo bisaba yuko agira gute arondera mu nyonga z'Uhoraho. Mu gihe umuntu yari ahuye n'ibibazo aratakambira Imana, abakeneye ubutabazi buvuye ku Mana, abakeneye imfashanyo buvuye ku Mana. Aha naho umuntu rero aca atakambira Imana, akereka Imana ikimugoye, akereka Imana mubabara afise, ingorane afise, amagorwa afise, kandi Imana bitubwira ati ngo ntirikure iri hafi kugira yumve amasengesho yacu. Hama rero uyu muntu y'umugororotsi atakambiye Imana, Imana iramwumva, Imana iramutabara. Muri Bibiliya hariho utero twinshi tw'abagororotsi batakambiye Imana, hanyuma Imana igira gute? Irabatabara, irabakiza mu ngorane bari bafise. Ego umva
ico tugiye gutahura nuko wowe kuradukurikirana nuko birashobora gushika umugororotsi agashikwa n'amagorwa, birashobora gushika umugororotsi akagira ibibazo. Zaburi ya 34:19 iravuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi ariko uhoraho ayamukiza yose. Birashobora gushika umugororotsi agahura n'amagorwa nkuko pasteur karabivuga. Igikomeye nuko uwo mugororo, nuko umuntu yizeye kisano kizo mu buyo bwiwe amenya ingene yegera Imana, amenya yuko Bibiliya ivuga ngo haravuma uwizera umwana w'umuntu. Abantu kenshi bafise ikibazo birukira abantu ngo no musi kamatubwira umuntu akadukurikirana yuko igihe ufise ikibazo nivyo warakijijwe birashobora gushika. Bibiliya yatubwiye ko ngo umugororotsi ashobora gishirwa n'amarushwa menshi, mugabo cyo tuzi ni ikintu kimwe, nuko Imana yacu iyadukiza yose. Imana yacu irabizi, irazi ivyo turimwo. No musi hari ikintu nagomba tuvugane ko nuko abantu bakwiye gutahura yuko pastor Imana yacu irishura amasengesho yacu. Imana yacu irishura amasengesho yacu. Ubivuge kwiga pastor. Byukuri Imana irishura amasengesho yacu. Muri kino gihe hariho inyigisho nyinshi zisigaye zihari bavuga ati ngo umuntu wakijijwe nashoboye guhura n'ingorane, nashobora guhura n'ivyago, ngo umuntu abaho neza, ngo nta kintu na kimwe kibice mushikira. Sivyo namba. Abagororosi barahura n'ibibazo. Impamvu bahura n'ibibazo nuko Satani aracakora, aracidegemvya. Mu gihe Satani rero akora, umva rero ibibazo ntibirahera ku isi. Mu gihe umwansi agikora, mu gihe umwansi agwanya abagororosi, agikora ijoro n'umurango, adasinzira, ataruha, umva ibibazo rero biracariho. Umva rero abagororosi rero barahura n'ibibazo. Imana irabatabara mu gihe basenga. Aha ntaho duca tubona mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa kigabane ca 16 umurongo wa 25. Aha batubwira abagororosi babiri bahuye n'ibibazo. Aha naho no mugororosi yitwa Paulo na Sila. Paulo na Sila barabakozi b'Imana, barabagororosi. Hanyuma mu gukorera Imana rero bashitse ahantu bariko barakorera Imana, hariho umuntu yari afise daimoni muri we. Iyo daimoni yari daimoni yo kuraguza. Uwo muntu rero yaguma bavuga ko ngo abanye n'abakozi b'Imana ni mubumvirize, baje kubereka inzira nziza. Mugabo imwemu yari muri uwo muntu ariko aravuga ayo majambo ntihari imwemu ivuye ku Mana, yari imwemu yo kuraguza. Hama rero intumwa Paulo irabibona kuko nivyabaye rimwe, vyagize iminsi abivuga. Hama rero umunsi umwe Paulo acavuga ati mu izina rya Yesu Kristo wa mwemu ndagutegese umuvemwo. Ubwo nyene iyo mwemu ica iva muri uwo muntu. Imaze kuva muri uwo muntu rero haca haba rero ingorane hagati ya Paulo na Sila na sebuja na basebuja baba muntu, kuko umuntu yabazanira inyungu biciye muri ya daimoni yo kuraguza yari muri we. Hama rero baciye bafata Petero, bafata Paulo, bafatana na Sila, barabashengeza. Vuga ngo abantu ngo n'abayuda ngo bazanye ngaha inyigisho zitari iwacu, tutizera. Hama rero barabakubita kabisa, barabakubita kweli, barababaza. Mu nyuma babashira mu ibohero. Bamaze kubashira mu ibohero, icabaye n'igiki? Bacu bavuga ati ahantu ko imeze uko nta yindi nzira bari bafise gusa atari yo gusenga. Hama rero batangura gusenga no kuririmba, hanyuma Imana irabatabara. Mugabo Imana batabara, barahuye n'ingorane, barakubiswe, barashizwe mu ibohero. Hanyuma batahura ibanga ryo gusenga nk'abagororosi nyene, basenza Imana yo mu ijuru irabatabara. Mu gutabara kwabo habaye iki? Habaye kijya mugigima
cyaje mu ibohero hanyuma iminyororo yose yari baboshe ica irabarekura babaca bagira ukwidegemvya mu ibohero hanyuma rero Imana rero yarabatabaye kugeza aho rero ujya muntu yazigama ibohero yashaze kukwiyahura ko abanyororo bose iminyororo yaciye bavako avuga ati je rero karabaye baranyica reka niyahure hakiri kare ubutaraca kuko nubundi ho ndafa avuga ati ngo ndiwiyahure Paulo avuga ati ngo niwiyahure nutekane two turi ngaha ntaho tuja hanyuma acabona gutekana mugabo rero bukeye rero baciye babarekura mugabo imbere yuko barekugwa barahina ingorane barabagorosi basenga Imana mu kuri no mu mwemu kandi Imana yarabakoresha mu rwego rwo hejuru mugabo barahuye n'ingorane barahuye n'ibibazo mugabo gikuru gusa nuko batakambiye uhoraho yarabumvise hanyuma yaciye bataba amen muko murumva mwe baradukirana yuko umugore bishobora gushika igihigwa n'ibibazo mugabo twumvise yuko Imana irumva amasengesho y'abagororotsi iyo umugororotsi ayihamagaye iyo umugororotsi ayambaje bibiri yatubwiye nkuru ya Paulo na Sila bari bufunzwe iminyororo bakubiswe bari babakubise barabanoza vy'ukuri mugabo bibuka ko bari kumwe n'Imana bibuka ko Imana yabitabara batangura kutakamba bibiri yatubwira n'inkuru y'abantu bitwa Shadrach Meshach na Abednego bibiri tubwira yuko babataye mu bwobo bw'intambwe babataye mu itanuro ry'umuriro mugabo muri iyo tanuro ry'umuriro kora ko bari bizeye Imana kora ko umutima wabo wari ku Mana Imana yarabatabaye bibiri tubwira yuko ngo umwami ngo aravye muri iyo tanure ngo abona umugina nkagira kane hari gihe rimwe na rimwe twibaza ko turi twenyene hari gihe na rimwe twibaza yuko tutari kumwe n'Imana Imana yadutaye mugabo bibiri tubwira ngo umugororotse ngo azobeshwaho no kwizera kenshi hajye kwizera Imana twizera Imana tutabona mugabo turabizi neza kuko ivyo yavuze ari ukuri yavuze ngo nzokoma ndi kumwe namwe gushika ku mpera y'isi rero ushaka kurikora nk'uko muri no mwanya urikora dukurikira muri no mwanya mugabo hari ivyagurimwe hari ibibazurimwo umwami ari kumwe nawe ndagoma dusome muri Zaburi ya 18:6 biri tubwira ngo mu mubabaro wanje nambaje uhoraho ubundi Dawidi avuga mu mubabaro wanje nambaje uhoraho natakambiye Imana yanje yumva ijwi ryanje iri mu ngoro yayo ivyo natakambiye imbere yayo bishika mu matwi shaka utabure yuko urakurikirana yuko ari igihe umuntu asenga kibaza Imana ngo ntiyamumvise ngo wino Zaburi atwereka yuko yaratakambiye Imana hama ngo ijwi ryiwe ryashika mu matwi y'Imana mayandi majambo yuri kurasenga yuri kurabwira Imana n'igihe atanaki muri kurumva n'igihe atanaki muri kurabona Imana iri kirumva amasengesho yawe bivuze ko iki gapasta yano majambo vy'ukuri igihe umuntu ariko arasenga Imana Imana iramwumva kweri mu gihe umuntu atakembera Imana Imana iramwumva kweri umva iri jambo rero muje kudusomera muri Zaburi 18 umurongo wa 6 iri jambo muvuze niryo kweri urumva rero tugati ngo mu bubabaro wanje nambaje uhoraho natakambiye Imana yanje umva Dawidi nawe yari umugororotsi Dawidi hoho wewe yari umuntu dasanzwe Dawidi yari umuvugisho Dawidi yari umuvuga butumwa Dawidi yari umuririmbyi akomeye Dawidi yari umugwanya akomeye kandi Dawidi yagora intambara z'uhoraho kandi yaronga n'insinzi kenshi na rimwe Dawidi yatsinzwe intambara n'imwe mugabo rero yarohe n'umubabaro yarababaye mugabo avuga ati mubabaro wanje nambaje uhoraho bisigura iki naho yari afise izo ngabire zose naho yari afise ibikorwa byose mugabo yaragize umubabaro mugabo yarambaje uhoraho gira gutse yaramutabaye amen uhoraho yarantabaye amen natakambiye Imana yanje yumva ijwi ryanje iri mu ngoro yayo ivyo natakambiye imbere yayo bishika mu matwi ubisubira ko Imana rero yaravyumvise ingo rero iriho ni iki nuko abantu benshi biyita abagororosi kandi batari abagororosi rero umuntu yiyita umugororosi kandi atari umugororosi ntaje umuntu usanga agiye kurondera mu nyonga z'uhoraho hanyuma uhoraho
ntamwumve kubera iki si umugororosi afise agasembwa afise icaha kandi imana yacu nayo ni imana yera umva igihe umuntu rero agiye gusenga imana umutima wiwe utameze neza imbere y'imana canke atarihana neza ataremererwa n'imana bivanye n'icaha benshi rero uravuga ati ngo je nasenze imana sinaronse inyishu ntiyanyumvise ntiyanabaye ngabo ntamenye impamvu imana mutabaye ingorane nyinshi ziri ku bantu badashaka kwihana no guhinduka hanyuma bavuga ati ngo byo gusenga imana ngo sivyo imana nitwumva nidufashe mugabo ntibashake guhinduka ngo bihane babe mu buzima imana ibagomba ko gusanga rero abantu batangiye kwikidodomba bagaca basubira inyuma hama rero bagaca batangura kurogota ku mana mugabo imana uko imeze nihinduka kandi yo nigira digitutu cyo guhinduka imana ni ngororosi ni yera bisaba yuko umuntu ayisenga mu buryo bwo kugororoka kugira gutubwira ngo itabare nayo yego Dawidi rero yari mugororosi Dawidi yarasenze imana yaramutabaye naho vyashyize kuri Dawidi gihe kimwe yaratiriganye yarasubiye inyuma bitubwiye ko Dawidi yatiriganye rimwe atari kabiri mugabo Dawidi yari umuntu yitahura mu gihe yasubiye inyuma mu gihe yakosheje kandi yaciye asenga imana imbabazi umva rero abantu benshi bavuga ati ngo Dawidi ngo n'umunyavyaha ngo yakuze ibyaha byinshi mugabo Dawidi yasubiye inyuma kabiri mugabo yaritahuye hariho abandi banavuga ati ngo Dawidi ngo sumugorosi Dawidi n'umugorosi kandi umugorosi cyane uko n'imana yaramushingiye nabi ivuga ati ngo Dawidi ngo n'umuntu ameze nk'umutima wiwanje afise umutima nkunda nshaka afise umutima nkunda umutima nshaka none umuntu imana yishimira mwe nuko none ndi umugororosi gute Dawidi n'umugororosi n'umugororosi w'Imana kandi by'ukuri Imana yaramukunda Dawidi kandi nawe yarakunda Imana kandi birimwe ati ngo Dawidi harimo ngo vuga ati ngo Dawidi ngo ku munsi yahimbaza Imana inshuro ndwi ku munsi ahimbaza Imana umva ko Dawidi ari umuntu dasanzwe ari umuntu kabisa yakunda Imana cyane kandi yashaka igihe cyose ibigenderanire n'Imana ikibazo abantu benshi bakunda kugira nuko kuntu nivyo urakijijwe yego ushaka Imana ikwishura mo gasanga uguma wivanga uri mu byaha Bibiri yatubwiye yuko ngo Bibiri ivuga ngo amarushwa y'umugororotsi ni menshi yego umugororotsi ashobora kugira amarushwa menshi Dawidi yarafise yaragiye ashika akagira ibibazo yego aranavuga yuko yagize umubabaro yego ikintu tugunda abantu bakunda kugira naho bitwa ko bakijijwe naho bitwa ko turabagororotsi no kudatahura yuko Imana yacu ari nyene imbabazi yego igihe uyegereye imbere uje imbere yayo ufise umutima uyiteze usaba imbabazi Dawidi nkuko bivuze yarafishashika agacumura ngo yarafise umutima w'imbabazi Imana yacu rero ni Imana iharira ikene abantu bafise umutima umenetse ikene bafise umutima witahura nta kintu kimwe ushobora gusaba Imana wazanye umutima wigororokeye umutima wishaka umutima uyiteze Imana igenze itagikoze Bibiri kiratubwira uno mugabo Dawidi nakunda umutima wa Dawidi yaraguhaga haguruka Bibiri yaratubwira yuko mugoroza ashobora kugwa inshuro ndwi mugabo yamahaguruka nawe ushobora kurikira muri no mwanya ukaba hari ahantu waguye hari ahantu wasubiye inyuma nukwiye kugoma huri ukwiye guhaguruka kuko ngo amasengesho y'abanyavyaha ngo asesema Imana yumva amasengesho y'abagororotsi ukabona umunsi hari byari kuragenderamo ukaburi kurasenga ukabona amasengesho yawe ntiyishugwa subira wisuzume birivuga ngo nimwisuzume ko ari mwe mwiyizi wewe uriyizi uraza aho wagwiriye uraza ubuzima urimo uraza ibintu urimo senga Imana uvuge mwami ntabara mwami nkura ahantu hama ndize neza ko Imana ishaka gukura muri ivyo bintu ego kandi rero ijambo ry'Imana tubwira muri Yesaya ikigabane cya 59 umurongo wa mbere ukuboko kuhoraho ni kubaye kugufi ngo kunanigwe gukiza no gutwi kwiwe ni kwafuye ngo kunanigwe kumva ariko ibiga bitanu byanyu nivyo byabatandukanije n'Imana yanyu kandi n'ivyaha byanyu nivyo byabakingiriye mu nyonga hayo bituma yanka
no kumva. Umva rero icyaha rero icyaha gituma umuntu atumvigwa, icyaha gituma umuntu adatabagwa, icyaha gituma umuntu ataronka inyishu y'amasengesho, icyaha gituma Imana ija kure y'umuntu. Abo benshi rero ingorane iriho nuko icyaha gituma baja kure y'Imana, kandi benshi nabo rero mu gihe bihanye ubwo nyene baca babisubiramwo. Ugasanga umuntu arakora icyaha akihana, agakora icyaha akihana, ivyo navyo bishese mw'Imana. Ari ijambo rivuga ati ngo bimeze nk'imbwa ibisubiriye kuvyo yadashwe. Umva rero abantu bagakora icyaha nk'ibigirankana, yakafata ngo agakora icyaha aziko ejo kozo kwihana, kandi gakora bizi reka ndabikore ejo nzokwihana. Ivyo rero ni icyaha cy'igirankana. Imana ngira gute ni sesemwe imbere yacu. Usanga rero umuntu agiye kurondera mu nyonga z'Uhoraho afisi ingeso ngiyo. Ivyo rero bituma benshi bagira gute badatabagwa. Uri gutahura guradukurira nuko ukwihana no guhindura ingendo, ukwihana no guhindura inzira, no guhindura inyifato. Uvuze ko wihanye hamugasubira kuvyo wahevye, mu yandi majambo butihanye. Rero twakijijwe twizeye Kristo no kwiza mu bwacu, Imana iduhamagarira kugendera ubuzima bugororotse. Kuko iyo umuntu aje imbere y'Imana, imagine Imana itubwira ko yera, kandi ijambo ry'Imana ngo tubabera nkuko so wacu ari uwera. Kandi tugendereje ubwo buzima wegereye Imana ishobora kureka kukwishura, Imana ishobora kureka kumva amasengesho yiwawe. Rero uri kuradukira no munsi Imana ikiraguhamagarira kwihana, ikiraguhamagarira kuva muri ivyo vyaha, ikiraguhamagarira kuvavanura navyo. Hama wegera Imana atagasembwa ufise, wegera Imana atakikwagiriza. Kenshi abantu benshi bazi imbere y'Imana pastor bafise ibintu bibagiriza mu mutima. Yego. Rero Imana ni Imana izi vyose. Banza utunganye ikibazo ufitane n'Imana. Imana ntikundi cyaha, Imana iranka ivyaha, mugabo iragukunda wewe kuradukurikirana. Rero saba Imana imbabazi, emerera Imana kutazosubira, hama ugende ubikore, uzobona ubuzima bwawe buhinduka. Egome nico kabisa. Kandi rero abantu benshi mu gihe bagiye kurondera bari mu nyonga z'Uhoraho no mu mitima y'iwabo barumva ijwi ribatsinda, ribabwira ati mwebwe kuyivuye kuri gihe na kiriya mwakoze mukwiye kuyihana. Mugabo benshi rero iryo jwi baragyirengagiza, mugabo akaguma basenga, kandi iryo jwi naryo rije rimwe kabiri hari igihe rizimangana. Hama rero umuntu rero hako yokurikiza rirya jwi yumva muri we, agacakora icyo ubwenge bwiwe bimubwiye, agacakora ibyo yishakiye. Aha naho kenshi hatuma abantu benshi badatabagwa mu nyonga z'Uhoraho. Kandi majambo barabagarariza. Ibiri nitubwiye ngo ntimukazimye impwemu y'Imana. Yego. Igihe jwi pastor ariko aravuga ijwi rya mpwemu y'Imana. Ni mpwemu y'Imana abana na twebwe, arakuganiriza bukebuka, akakubwira mu mutima icyo abashaka kugarukana mu nzira y'Imana, uko Imana ikugomba. Imana kwiyumviriye birivuga ngo turi umuntu asa na twebwe. Imana iri kivuga mu maso, iri kivuga mu mutima, ivuga mu mpwemu. Rero wowe ukadukigana no munsi kaba mpwemu y'Imana ariko arakubwira va muri ivyo vyaha, va muri ivyo bintu urimo. Kenshi ntukomantanze umutima, ihane, kubera ko abagororotsi iyo batakambiye Imana yacu irabumvira. Twavuze uburorero bwinshi. Rero nagomba dufate umwanya gusenga muri no mwanya. Ushobora kuba muri no mwanya hari buzima uri kuracamo, hariho ivyo uri kuragenderamo, uvuga ko kijijwe, mugari buzima uri kugenderamo taribo. Namasabe pastor aza kudufasha gusenga. Wowe ukijijwe, uvuga ngo narasenze Imana ntiyanyishura, mugari hibi vyaha ukigenderamo, hariho mu mutima wawe ibikikwagiriza. Nagomba pastor adufashe gusenga, hama nawe wihane, uvavanure navyo, hama wegera Imana udafise ikikwagiriza. Egome reka dusenge hamwe, dusenge Imana itabare abagororosi bari mu bibazo, kuko ni benshi mu bibazo, kuko Satani ntasinzira aguma agwanya abagororosi. Reka dusengera abagororosi, hanyuma nitwa hiza gusengera abagororosi
duca dutumako duca dusaba n'abantu badukurikira kuri imbonesha kure boba barataye ubugororosi nabone bahindukire ku muremyi wabo kuko umuremyi wacu ni yuzuye ubuntu yuzuye imbabazi yuzuye urukundo kandi ntashaka n'umuntu n'umwe ko yotakara mu nzira y'icyaha. Reka dusenge Imana, dusengere abagororosi bari mu bibazo. Data wo mwijuru, turagushimiye kandi kuri uno munsi kuba hano hantu mu kino kibanza. Data tukwerese abagororosi bari hirya no hino ku isi. Data ni benshi, turazi yuko ufise amaso indwi, ubona byose byinyegeje, ibiri kure no hafi. Data urabibona, no tukwerese abagororosi bawe bagukorera, abagororosi bawe bari mu bibazo, abagororosi bawe bari mu ntambara. Data urabazi, tugusavye ugorore ikiganza cawe c'uburyo. Data ubatabare, Data ubakize, Data ubagwanire intambara za wa mugwanizi Satani. Data ubagwanire intambara za sekibi Satani. Data uwa insinzi. Data abagororosi bagwaye, Data ikiganza cawe c'uburyo kirafise ububasha bwo kubatabara. Data ubatabare, Data ubakize bajya bose bari mu bitaro, bajya bose Data batazi usohoka n'uwinjira. Data urababona, dusabye ikiganza cawe c'uburyo kibakoreko. Data tukwerese n'abagororosi bafise ingorane zo kuvyerekeye ubuzima, zo kuvyerekeye ubutunzi. Data ubibuke, ubagirire neza, ubatabare, ubafashe. Data wibuke bajya bose bafise ibibazo byinshi by'ubuzima. Data ubatabare. Data urashoboye, nta na kimwe imbere yiwawe ikiranirana, byose imbere yawe birashoboka. Data none Data ubatabare, Data ubakize, Data ugure amajuru, ubagirire neza. Abafise ibibazo by'ubutunzi Data ubahezagire, babone ikiganza ciwawe. Data ereka umuco wiwawe, umurikire abagororosi bawe, babone ubuntu bwawe, babone gutabagwa kwawe. Abafise intambara za sekibi zinanigwe mu izina rya Yesu Kristo, zisindwe mu izina rya Yesu Kristo. Satani agwanya abagororosi ijoro no ku murango, asindwe, ananigwe, aze mu nzira imwe, asubire inyuma asanze mu nzira indwi mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Data kubw'ubuntu bwawe, urakoze Data kuko abagororosi kubitaho. Urakoze Data kuko abagororosi kubazi. Urakoze Data kuko amaso yawe ari hejuru y'abagororosi kugira ubatabare, kugira ubakize, kugira ubagirire neza. Urakoze Data kubuntu bw'iwawe, tuze twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Data mwiza, turaje imbere yawe Mwami. Mwami turasengeye umuntu wese ahari hose Data, mugenderere Mwami. Abatagira Mwami, abariko barazazanirwa muri no mwanya Mwami, bari mu vyaha Mwami, turabasengeye Data mwiza, wagirira imbabazi Mwami, ubagarure ku nzira yawe Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Data Mwami, ntiwemere Mwami kwitwa ko yakijijwe Mwami agendera mu vyawo, kwitwa ko yakijije Mwami agendera mu nzira itariyo, inzira y'akibi Mwami. Turabasengeye Data mwiza, ubagarure Mwami. Harabazi imbere yawe Mwami, mugabo amasengesho yabo ntiyishugwe Mwami, kubera ko Mwami hari bibarega, kubera ko Mwami imitima yabo yuzuye Mwami ubugunge bwa Satani. Ndabasengeye Data mwiza, ubagarure, ubagirira imbabazi Mwami, ubagarukane iwawe Mwami, basure kwemegwe mu nyonga yawe Mwami. Ndabasengeye Data mwiza, we uharira, wenye n'imbabazi Mwami, abafise imitima Mwami yakomantaye. Ndabasengeye Data mwiza, imitima yabo Mwami uyoroshe, imitima yabo Mwami uyizana ahantu Mwami bihana bakugarukeko. Urakoze tameza ubagiriye neza, kuzatameza kugaragara nk'Imana itananigwa. Ndasengeye umuntu wese karangukirana Mwami, afise ikibazo cyo cyose, ari ugwaye, ari ufise Mwami ikintu cyo cyose Mwami, nkuko Mwami umukozi wawe karasenga Mwami. Turasenze Data mwiza, ubagenderere, nuhabwe icubahiro Data, nutazigwe Mwami. Kuko Data muzugiye kumva inahe, kuba wakijije, kuba wabohoye, kuba wagendereye, kuba wahaye inkomezi, kuba Mwami weretse inzira. Tubisenze tuvyizera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turizera yuko hari icyo Imana yakoze, turizera yuko ano majambo twavuganye no munsi hari icyo yakoze mu buzima bwanyu. Rero imbere ko turangiza mu masabe pastor, nimba akajambo kamagomba kubashikiriza kanyuma imbere ko turangiza ikiganiro.
ego jambo rya nyuma nagira ndabashikirize ndabashimiye mwese mwadukurikiranye kuri Imboneshakure. Yesu abane namwe, Yesu bagire neza, ubuntu bwa Yesu Kristo bube namwe. Murakoze. Amen, amen, amen. Rero ushobora kuvuga tuko turavuga n'amajambo, hari icyo Imana yakoze mu mutima wawe, hari icyo yagarukije mu mutima wawe, ukaba wafashe ingingo yo kwihana, utwandike imizo neza cyo munsi, utubwire ibyo Imana yakoze mu buzima bwawe, ukaba naho igihe tuko turasenga hari icyo Imana yakoze, yagukijije, yakubohoye, yagucira inzira, hari ibintu wabonye Imana ikora mu buzima bwawe, utwandike imizo neza cyo munsi. Amikindi naco ukaba nawe ufise umutwaro ngo dukunda kubivuga, utwandika izo neza cyo munsi. Turamaze kubona abantu benshi Imana ibagirira, abo yakijije, abo yabohoye, abacira inzira. Iyo Mana yacu ko yari irikera n'ubuni kwiri. Rero naho utamukindira ndiro nk'aya mango, Imana ibane nawe.